Bintu bibi cyane. Soro we garutse. Pusha ngokora mafi. Gumi. Mucango kuraha. Soro aratanga. Soro ijari hasi. No. Wewe tayari. Aya. No. Uyu ngahindukire. Bagenzi be bari hasi. Biratuma itabi ribiha. Ibi bintu bingibi bituma itabi ribiha. Wewe iki? Uretse. Babiri bose nabahanga. Babiri mu gikorwa. Uretse. Gumi. Mujari. Kubitwa bushasha. Impamvu tubikora mu mwanya muto no kubera impamvu z'urukundo rw'abafana. Abafana bo ntibatorera kuba tutariko turabaha ibintu. Bivuga ngo nubwo twomara nk'ubu urabona Nsoro maze igihe ntariko ndayibaha. Nk'ubu barandembeje watevye wagize iki mugabo nk'ubu ntibashobora kwibaza ko ndiko ndateba kugira ngo ndabahe perfect work. Ibanga no kutabingyajya bro. Ibanga no kutabingyajya sinovuga ngo hari nk'ubundi buhinga. Mugani waberi. Ni ibanga no kutabingyajya ngo beshe umuntu kubera ko tugira abagenzi benshi ariko si bose bari close baba close bareka kuba close no kuba donc baja kure cyangwa babe hafi bitewe n'ukuntu umuntu mumubona mubanye rero cye nibaza abantu bahuzwa n'Imana bakagira n'ibintu bibahuza ariko kugira ngo ubwo bugenzi burambe cyangwa bukomere buzane ivyamwa biba bisaba ko muba honete mukabwizanya kuri mukubahana ntimubyajyane ngo jewe uhenda umuntu ko ibintu bibona utabibona mukavugisha kuri mukanashwana ariko mufa reason ya vrai kugira ngo muconstruise ibintu gica mbere sinkunda gutakaza inshuti guco kwera ko jewe nakuze mbona ari inshuti zinsupportinga yaba mu bintu byose bibaho ben je nakuriye mu buzima sinigeze mbana n'abavyeyi banje uretse ko batari banahari nabona nabandeze ntibara abantu dufitanye n'isho dupfana ubwo urumva n'ubucuti n'ubugenzi nibyo bintu umva byankujije nakujije rero inshuti yari nziza je simfa kwitakaza simfa no gukora magafe ku inshuti cyangwa ndayijyaje. Bonjour mesdames et messieurs, le vendredi de flavor. This is Tip Media Chain of Progress. Nakubwira ko ndi kuri micro Bini behind the camera isike professional. Nakubwira ko basha ndifuza ko gira subscribe gusa kuri Tip Media hama kugira ngo ugwamo uronka ibiganiro uri update novuga bimeze neza cyane novuga uri on top on time no bimeze neza cyane kandi nakubwira yuko ata wewe je sinoshika ahantu ndari kumwe na wewe vraiment ataho noshika urabizi. Yes uno musi ndi kumwe nande ndi kumwe na Libert na banje na Fanny na kumwe na Libert kandi urazi ko ni babiri badatara ndagano n'abagenzi inovuga n'aba brother kandi n'abantu bameze neza sisters tuvuge gute ni family tuvuge gute Libert bavuga gute mu cyongereza abantu bavukana umugabo n'umuhungu brother and sister na you sure urabera akazi turi kumwe na Libert novuga ni nk'umwanditsi wa SORO siko tuvyite gucyo Libert bite rero bize neza Benisha bize neza grand frère cyane gute nawe sauti ama iko na kisauti kiko romantique man kijwi cyabanza abantu bamaze kunyarikira do plus que do kuri ziganiro ngo ben kijya kijwi cya Libert gamana sinzi mbona mpfa kuvuga nyene n'ivy'Imana yagize ashimanira kandi ngabira no frog ben gute nawe ni bon vraiment kwe nize fresh naje ni bon kabisa biraza neza ko no gari duherukana ngaha atanditse nko ashavuka mu mikani handitse ko gutyo gihe ibintu byanditse naravyibagiye hari handitse ko Mujahid hari handitse ko Mujahid right now handitse ko Step Media afuri ariko je ko bakwambira yuko ngo iyi en fait iyi profile la ki izina bakwambira ngo menga ngo bari basanzwe barizana menga n'ikintu bari basanzwe bazi ko menga ngo ni ciza gose sinzi ko kubibona nawe oya je n'ubwambere ariko je n'ubwambere by the way ni na keza Step Media kameze neza na bien ça akalogo bona gute oya uri umuhinga you can never let me down ujaba mu gukurana amanota no wabere kada kugira ikibiriraho oya vraiment jaru kuri ndakuvuga na bien kuko sikarafise inspiration kameze neza kandi na nisigura yayo bagumambira ngo ni nziza mva gute ni Step Media ni step ni intambwe ariko arakano kari munsi chain of progress gisigura injia maendeleo yakinzira y'iterambere wow ahubwo ni nakeza rero kuruta ko je nakunze design n'ukuntu kavugitse ariko ni byiza kwa Step Media intambwe amana wateye intambwe rero by the way
ndi kumwe na umwanditsi wa Soro Libert biterera ndasubiye mu kaje yana je meze neza meze nka kwa kundi Kwa kundi mperuka mba nshima rugwaye muti ndakwibuka kuko ndaguheruka bagira baguhitike bo cyagiye nari ndusha ahubwo nari ndusha kubera nari nakoze tournage za filime zibiri zitandukanye kandi je muri tournage urumva mba mfise mba nditanga ku buryo nshobora gusanga narengeye n'ibyo ndi mugasanga narushe yari yo mpamvu ariko tumeze neza ubu yes ntashitse kuvuga byinshi ariko nibuka yuko Fanny ariko arakubwira mukore abantu batabonye behind the scene bashije ndayivuga Fanny ariko akubwira mukore cyo kubwira ngo urarushe Fanny garanyanga Fanny nagukunda Fanny nankunda kubera ko Fanny ahubwo arikunda erega nawe urikunda rega jewe ni wabonye ko naciye ndabikora ndiyanka ndamwihebera buramwubaha Fanny frère bari umuntu wa mbere nabonye wubaha nanakura ko yanguriye nanakura ko yakuguriye ndiko ko warayinyoye koka nizabana yari image ya yindi mubona mu mufakazi menga ari muzi mu mpera ahantu bakwanyifanya image ya Sabasi na Angel na Libert muri film ariko look twabona umenga warumeze neza oya jiyo ntanguye gukina nta by'uruhe bisako nzana kubera ko simba njejwe guha abantu ibintu batategeza kubona ngo nuko ndushe nari yarangije nyene ndinanata uri nanata kireka ndabikore nk'utegeza gukoma gusa iyo ayo Fanny aza kungirira impuhwe nk'umuntu ankunda twari kuyikora bukeye oya Fanny aragukunda muta uramaze kumubaza ariko aramye ngo ni mama ngo aberi nawe ngo ni papa ese gasha urinze wankwa na nyoko rigora ngabyoherera gusa nta shavuri baririmwo nijitse ko igikorwa nta plan B twari dufise plan imwe gusa kubera ko abakinyi bari gusura kuboneka ariko tubiravye mu menga ibikorwa vyanyu mubikora mu mwanya muto kandi babikuye ko muyiha umwanya gura mukora byinshi cyane bikwiye bo rero impamvu byinshi mubikora mu mwanya muto impamvu tubikora mu mwanya muto no kubera impamvu z'urukundo rw'abafana abafana bo ntibatorera kuba tutariko turabaha ibintu bivuga ngo nubwo twomara nk'ubu urabona Soro maze igihe ntariko ndayibaha nk'ubu barandembeje watevye wagize iki mugabo nk'ubu ntibashobora kwibaza ko ndiko ndateba kugira ngo ndabahe perfect work igikorwa kimeze neza gitandukanye n'ibyo mwamubona ariko rero twebwe ntibogira kubura Soro ngo babure n'umupfakazi ubwo nyene umupfakazi tugomba kuyikora twihuse kandi ariko tukagerageza tugakora vyiza niyo mpamvu rero ubona rimwe na rimwe bisaba ko dukora tunarusha ariko tukabikora ariko right now nitiko turabona umupfakazi nitiko turabona Soro okay mbo mu bisanzwe Beni nkubwiza ukuri n'abariko baradukurikirana bakurikira Step Media kandi nizere ko mwakoze subscribe kubera ko Beni n'umunyamakuru novuga ngo akora ibintu azi kandi ashoboye twebwe ofet turi muri cinema twe dukora cinema kandi rero ntitugomba kuvuga ngo dukora cinema zacu gusa insoro dukora n'umufakazi byacu no tumaze kuba abantu babizigirwa bashobora kuronka ama project abandi bantu kabakorera hari rero izindi project iko turakora twebwe ikituraje shinga suko muraba umufakazi ikituraje shinga nuko muraba ibikorwa mwama mufise ibikorwa byacu rero insoro ntirikiraza kubw'impamvu zuko turiko turayitegura neza konsoro jewe nene nagerageje gukemura ikibazo cyo kudateba ariko nza gusanga ntafashe umwanya ngo niho umwanya nk'ukwezi ndiko ndashootinga nsoro gusa hama ngire stock nini nyama episode hama dukora ibindi nozosanga nama muri iyo error ndavuga ntiyigira manda yihagarike n'umufakazi ubu ntimuzosura kuyibona hadaheze ukwezi ariko nubundi muzogoma mutubona mu yandi mafilme turiko turakora kandi yamaze no guhera yes urukumva ko ibikorwa byinshi cyane mbega kubera iki Libert na Fanny shuko nusaka ariko kubera iki Libert na Fanny amadil batoto wawili filme aba tuzike kumva indege nayo mwabiri muri babiri toujours oya birangyohera gusa nkene kumenya ubwo rukundo rwa wewe n'abavukana nibakorana byose bon frère rero nta erega abantu ni muvyumve neza mwabantu ibintu bitarabaho ntibisobanura ko bitabaho niba mutaragira ubucuti bumeze nk'ubwo dufitanye bihereye kuri twebwe rero afungura tahura n'amani umusura unanzi ko Fanny muri ndarihera gukubise cyangwa kublotse ariko byaragenze neza ndabona mu nyuma abajama bo ntituraronka ikintu twopfa kuko ikintu twopfa nibaza ko coba kiri big kuruta ubwo buntu buto buto kuko ivyo dufitaniye cyangwa relation dufitaniye n'ama project dukorana ari big kuruta ubwo buntu buto buto abantu bakunda gupfa kandi abantu rero baratangazwa nkuko kunuvuze ngo sinshobora kumva ngo ubucuti ngo bumeze uko none kuki utabwumva kandi wawe nyene buri urumva ko ari ibintu bitangaje Libert bon frère mboy
bo genda bifata nk'ibintu bitangaje kubera ko ni gake abantu bahuje dreams bakunda guhura kenshi mukunda guhura mudahuza dreams ugasanga nk'ubu wewe uri kurakorana na CK ariko CK ugasanga bugiye ibintu sivyarimwo ushaka kumubwira ati tuje gukora ikiganiro akakubwira ntizi n'amakuru je sinsiga icupa ubu umuntu aca kurusha mugabo ndizera neza ko CK mubwiye nti tuje gukora ikiganiro ahubwo aca avuga nti iryo cupa rireke tugende uwo muntu abo bantu rero kugira ngo muhure muhuje vision ni ibintu bitangaje je na Fanny twarahuje muri make yes kandi urumva ko ari vyiza cyane kandi ni na konsembega kugira ngo umuntu ahuze n'undi muntu ko ndi mu bigwe bitera imbere bigwe bigenda neza cyane mbega hanye ibanga ni igihe Libert sha ibanga no kutabinjyajya bro ibanga no kutabinjyajya sinovuga ngo harimo ubundi buhinga mugani waberi ni ibanga no kutabinjyajya ngo beshe umuntu kubera ko tugira abagenzi benshi ariko si bose bari close baba close bareka kuba close no kuba donc baja kure cyangwa babe hafi bitewe n'ukuntu umuntu mumubona mubanye rero je nibaza abantu bahuzwa n'Imana bakagira n'ibintu bibahuza ariko kugira ngo ubwo bugenzi burambe cyangwa bukomere buzane ivyamwa biba bisaba ko muba honete mukabwizanya kuri mukubahana ntimubyajyane ngo jewe uhenda umuntu ko ibintu bibona utabibona mukavugisha kuri mukanashwana ariko mupfa reason ya vrai kugira ngo muconstruise ibintu yes urumva yuko ari ibintu vyumvikana kubwira ati ikintu cya mbere nuko utobinjyajya kuri mugenzi wawe hanyuma biramaze gushikagira abagenzi binjyajya Libert asese muri monde y'irisi ya Bollywood sha narahatswe kubagira ariko mon frère biramaze gushika narahatswe kubagira kubera ko turi mwisi hariho umu bishop yitwa Bishop Gafaranga wo mu Rwanda niwe yigeze kuvuga ikibamubajije ati umeze neza acavuga ngo nyene ngo meze nguko umuntu amera ari mu nkuge bisigura inkuge niki yaciye avuga ngo ni igihe Nowa ngo yagomba kugira ngo Imana ngo yagomba kurimbura isi yamubwiye ngo fata ngo wubake ikiniki ngo wubake inkuge ngo haragiyemwe abantu n'ibikoko n'ibiki burya ntiharokotse abantu gusa mugabo rero ngo urumva ko harimo n'ibikoko n'imbwa n'ibintu byose bibi byiza byose birimo nanje sinoreka kubura rero mu buzima injyajya kuko turi mu isi nyine turahura nazo buri gihe ariko gusa amahirwe ngira nta muntu aranjyajya ngo angushe agushire down nshire down kenshi umutima ndabyumva kare jewe tudahuza je ndi true I'm real nanga kujya na channel yanje twa real boy films yani inspiration je ndi real Denish nkubu ndakubye ni Denish urabona uzi namakuru mani no musi ntuberewe je sinkubesha ngo uraberewe uya musi warabiye ko mberewe ariko ura musi nyene waruberewe ndagugira kurere mbonye je gituma rero kenshi jewe sinkunda kugushwa n'abagenzi ndabimenya kare nkabivamo nkakurikirana n'abatuze mind guys uvuga ati je kubwanje kugira ngo mbare n'injyajya birangora kandi kugira ngo ndakubere ko ujyajya birangora cyane kuko je ndi umuntu wa mbere ndi real kandi ndashaka ko ibintu byose ndabishira ku rutonde kuri inovuga ku nzira imwe kuri tinera imwe yes kumbere umuntu acifuza kumenya mbega ati ko tuzi ko Fanny asanzwe atubwira yuko afise ivyumviro biri hayi ndashaka kushika kuri ndiko ndashaka kuri Fanny novuga nawe n'ibikorwa byanyu ko byinshi mu bikorera hamwe ko ari ivyumviro Fanny agufasha mu byerekeye akazi kawe ari byo gufasha Fanny mu byerekeye akazi kiwe murafashanya muri make ati mbega ko tuzi ko Fanny afise ivyumviro bishaka gushika bisa n'ingumenga bigomba kugera kure sivyo ngaha sivya kiloko nivya international kufika mbali mbega Libert nawe nyene ko agendana na Fanny ivyo vyumviro bifise ucuvyumva kandi navyo duhurije ko en fait abantu bavuga ngo il y a des gens qui ne voient qu'au bout de leur nez wewe nyene ahantu ageze araha no kuvuga ngo jere nanje umuntu afise ivyumviro vya hafi arangora no kubana kenshi ucusanga nanagukwevye kuko ntacu mfasha ntacu marira ahubwo uranyibi byanje mugabe iyo ufise mind iri puse cyangwa ubona ibintu nkuko jemba ndabibona so yagaze kuvuga ngo twengo dufise ivyumviro biri hejuru oya ahubwo basi aho bigera birangana biri kumwe niyo mpamvu mutagendana n'abandi bakinywa amareresi mbere nkaca nsaba na Fanny igihe yabonye hariho uwundi muntu yomuha ivyumviro birenze ibyo ushobora gukuri wanyu ntazoreke kubikora oya ntako araho sinzomuteza imbere mu mutwe donc niyo mpamvu takunda kubabona muri kumwe n'abandi bakinywa amareresi turakunda kuba turi kumugabo gusa Fanny dufitaniye project ziri hafi first
kandi ndakunda no kuvuga ikintu Fanny nabwo dupana ama project gusa ama brother she's a friend she's a friend n'umugenzi impande y'ivyo bintu byose dukorana ni inshuti tuganira ibintu bitari no muri filme dufashanya n'ibindi bintu bitari muri filme nico gituma rero umva nubwo tuba tuko turakorana film nubwo uno munsi tubona filme tuko turakorana ariko ndakubwira rero nubwo mwobyoshika ntimumone produit tuko turakorana na Fanny ntibisobanura ko jena bizoba ari mu buryo bw'akazi tuko turakorana ariko mu buryo bwa friend by'inyuma y'akazi tuba turi kumwe nico gituma rero iyo ibyo bintu bihuye ari bibiri rero ucubona menga abantu bari kumwe hari igihe tuba turi kumwe nk'abagenzi n'igihe tuba turi kumwe nk'aba partners turi mu by'akazi so tubaho ubwo buzima bubiri rero kabisa kesana nivyo viza cyane ariko ukuri ruhande umuntu avuga ati canke n'ivya bindi abantu kunze kuvuga ati iyo uronse umugenzi wa real novuga wa vrai wa undi muvuga bisa nuko mutandukanye novuga ku bitina usanga ari umugenzi wa vrai gutandukanye na wa undi bamusanga ibitina ufashije kuvuga umuhungu ku muhungu cyangwa umukobwa ku mukobwa umugenzi bwabugenzi nyene buri simple buri mbo sinzi rero ufatira umuhungu agira umugenzi w'umukobwa usanga mwagize ubugenzi bunini cyane gusubya bw'umuhungu usanga ari ubugenzi bwa vrai atari bwo kujyajyana sinzi kubera ko abariko baranyumviriza barashobora kuba baragize ka imeze nkukagira umugenzi nyene nkuko uzanga ni Fanny mugabo ugasanga atari wo mujyajya nawe arakujyajya probleme sino bishingira intahe je mvuga ivyo maze kubona kandi maze kumva ko jica mbere sinkunda gutakaza inshuti guco kubera ko jewe nakuze mbona ari inshuti zinsupportinga yaba mu bintu byose bibaho beni je nakuriye mu buzima sinigeze mbana n'abavyeyi banje uretse ko batari banahari nabona nabandeze ntibara abantu dufitanye n'isho dupfana urumva n'ubucuti n'ubugenzi nibyo bintu numva byankujije nakujijwe niyo rero inshuti yari nziza je simfa kwitakaza simfa no gukora magafe ku nshuti cyangwa ndayijyaje nico gituma rero jewe kuba nogira inshuti bikampira sinoca mvuga ngo nabandi ngo niko bibahira n'amahirwe arabamo guys urumva ko ari byiza cyane ariko kurundi ruhande ubucuti bwanyu ni bwiza cyane kandi buragize icyo bufashije novuga igihugu cyacu cy'u Burundi kuko twarubaka mugiye hamwe kuko n'izindi forces ziba ziyongereye cyane novuga muri monde ya film ariko kurundi ruhande Libert afise famille Fanny the same nawe nyine afise famille mbega ku ruhande rwa Libert ko tuzi ko abana na madame mbega bibenze gute ko tuzi ko abakobwa bafise kamera ko gufuha iyo yumvise izina rya Fanny akavuga ati ujya ari umugore wiwe muri film bibenze gute ni kintu nahereye ko mvuga bantu mudukurikira niba bintu ndabishoboye ntibisobanura ko bitabaho niba wewe wumva utobishobora kandi ivyo ndazi bivuga abantu b'igitsina gore niba udashobora kuba patient sikuvuga ngo abantu bose ntibari patient niba udashobora gutahura ko umuntu ashobora kuba kumwe n'undi muntu badasangiye ibitsina ntibiguterimutse we ntavyo ushoboye hari abantu babishoboye so I'm blessed fise umuntu avyumva yumva ivyo ndimwo anabishigikira aranyizera aveuglement comment dire sans atakoze ibiharuro arakwizera byoroshe cyane arabitahura n'ubustare bwawe bwose arabwakira ni pride rege ni success kuri we murari ntamba myinshi cyane Libert mbega wibaza ko bibamwe gute Libert inde imwebwe intambamye muzimu camwe nuvuga na cyane cyane ku ruhande rw'urukundo ku ruhande rwo gutera imbere ku ruhande rwo gusubira inyuma byinshi murabibamwe mbega mubibamwe gute nuvuga n'umugore wawe kinshi yabyumvise kinshi ko abandi bantu bagukunda nuvuga bitandukanye nk'ivyo cyo byumva yenda gutera story kandi urareshwa mugabo wewe urareshwa wewe reka ndakubwiza ukuri ati ko ndakubaha bet je mbaho ubuzima bubiri hariho ubuzima bwo muri family ubwo ntibukenewe no ngaha kureka Libert bamaze kumutabira abasha kubera ko jewe ngaha turiko turaganira mu buryo buri professional ariko abafana bakeneye kumenya byinshi ku muntu ndanavyubaha kuko urazi Libert kintu like kuko umuntu bijya biri mukora ari abantu baca biyumva ati mbega aba bantu ko bakina ibi bintu mbega ko bagira nuvuga ukuri kwihishije nuvuga kujya uri kuvuga ukuri kwihishije mbega wibaza yuko famille zabo zakira gute kuko nka jewe kugira papa wanje namwe explique ibintu nkora narabanje ndamwicare kandi ndavuze ati mutamurazirera akajya nakazivuze urumva iri kujya rero mbega bimeze gute Libert madame wa vyakira gute bimeze gute muri rusange reka rero nkumbwire ngira ndakwishura iki kibazo ariko nta kindi kibazo kijanye na family nsubira kwishura kubera ko impamvu nkunda kubikora guco
I want people to see me first. Hariho Libert umupapa afise responsibility na Libert umukinyi wa film kabisa. Jere mba nkeneye ko kuri ekra hamenyekana ubuzima bwanje bw'akazi kuruta personal life. Je mbaho ubuzima buri private kubera ko burya umuntu aja kugusambura nuko abakuzi nuko amaze kumenya uko wubatse. Rero umuntu ataze ko kubatse ntaronka bombe atera aguma gifise ikibazo ntera ikiye gisazo. Camvuga nti rero ndakwimya makuru. Aharanyimye sishura kwesitara hijeje araharuna nagiye gutusha arase ko dahashika reka basitabireke twigire basi muri so reka basigira muri so byubatse uko parara agacavuga nti nuko byubatse reka rero tubizamura. Okay, reka twigire basi muri so rumva yuko turanavyishibashe nagerageje kubimukuramo ariko yabyanse ariko ntaco nizere ko vyakira neza muri rusanga vyakira neza. Kimwe gusa she's my favorite fan and she's my only person who can n'umufana wawe wa mbere. She's my first fan kandi azi niwe muntu novuga katari njyajya amaze kubona nizeye cyane sibyo nubwo nejo byohinduka. We never know, this is life kabisa. Ariko ico nemera ubu respect kabisa. Yes, ariko utatumoye neza ariko Libert tuko turavuga ati mbega wavuze ko nsoro mutero ko murayisohora cyane mko murayikora mbega wibaza yuko byo bitewe n'ikirizo deal buri kubwira Fanny why bro? On va twebwe insoro cyambere ni project personal wanje ndayimanaginga ariko mfatiye ku bafana ko ni yabo nabo. Rero nsoro nashatse gukemura kwanza ikibazo cyo kuba kutabaregiriye kubera ko nagenda nkora iyo ngomba gushirako nkakora iyo ngomba gushirako nkabona bimvuna kubera ko urabizi jewe uretse gukina film ndi umurealisateur ndi mu producteur muri rusange. Ni kuvuga ngo rero ibyo byose ntegeza kubikora muri production birimo byose harimo directing editing yeah. Rero naje gusanga ngiye ndakora imwe n'ubundi nzokwama ndabahenda bavuga nti reka mfata umwanya shooting n'ubundi ko ndakora nsoro shooting ama episode menshi nzotangure kuyaba hafise stock nininya ariko byiyongeramo n'ubundi nuko hariho n'ubundi buzi ko sishaka kuba umukinyi wa filme muri nsoro gusa ngomba kuba gukora no mu zindi film hirya no hino. Umuntu ari hafi y'umufakazi ari hafi Chacha twegari seba ndazi ibyo bikuravuga wera ngorane none erega mu mufakazi erega like ko tukubona wewe nk'umuntu umufakazi turakubona musiko none umufakazi wanje umufakazi wawe nari nta numva rega bijya sivyo c'est pas la réalité mais ari bantu babaye muri bujya buzima nivyo umufakazi nayo ni project nkunda nategezwa guta hasi. Hariho n'izindi project hariho nka film etwa Divorce iyo yaraheze gukorwa hari ishusho y'umuntu Patri nayo tuyirimwo. Hariho film zizoja muri festival turiko turaproducer ejo nzobane muri tournage. Urumva ivyo byose birasaba ko hari ibintu mbanza kwitangura kugira ngo mbikore. Sinigeze rero abafana mu byumve neza sinigeze ndayihagarika sinona yihagarika ariko no kugira tubaye ibindi bikorwa byinshi mwame muhindura amaso aryoherwa mu buryo butandukanye. Yes, turatsikwa ni byinshi mwadutikanije no bwa muzoduha muri 2020 mbega muri 2022 mbega bizogenda gute mbega wibaza ko Libert hazoguma ari wa wundi canke nawe nyine azogera kuri step nka Beni nkuko byagenze aragera kuri step. Man, we have to move to another step. Make a step and move to the other level. Kabisa. Jesse nkunda kuguma hamwe sinkunda kuguma hamwe kandi Jesse nyugwa sinigera numva ko ibintu nakoze ari byiza nyine it's okay it's fine no ngomba kubandanya nkora ku buryo wenageze ko bwira Beni je nta nugwa mu nzovuza muri entertainment y'u Burundi kuko siyo vision yanjye. Umunsi nageze kuri Netflix noneho nzoca nakubwira nti Beni uzina makuru girira abarundi ko ndi umustar ubu nabaye star rero ariko ni aragera sa need to work. Rero twebwe dufise gahunda yo gukora ibikorwa byinshi Imana iduhaye ubushobozi n'uburyo n'abadufata mu mugongo muze muradufasha kwera ko hari ibyo tureka gukora kwera ko tutabishoboye ariko no uburyo butabitwemerera ariko twari tubishoboye. Rero twebwe nta kindi twakwizeza abantu Imana iduhaye amagara ikadutiza n'ubushobozi tuzokora filme paka kieleweke baka kiwive kabisa. Yes, ni kibazo cyane bazimbega sa Libert no ubuziki Libert naje urabona ko zuko ntafise micro ni afani telefone ni wanje nkoresha micro niyo bantije mu boss muri Nesere boss ubaho cyane aho hose. Yes, ijya telefone ya Libert imodoka ni afani. Yes, urumva no kwideplacer n'umuntu yatuvuga ati Libert kazezo ndabatiza imodoka turamwideplacer vraiment ntagorane ibintu byose n'abantu vraiment like jigini community mbega Libert ko keneye gutera imbere mbega abuziki abantu nkaje ndiko ndaronka nka ba Libert. Beni urazi kintu cyambere ndagukundira wowe uri humble
uraciye bugufi kandi uri proud y'ubuzima urimwo kubera ko biragoye kuvuga ngo iki nico natiye niki nico natiye ibi byose sigwanje man it's better tubeho ubuzima nyene bwacu kandi tubwemange bwe ni Libert ni imodoka nkunda gutwara ni ya Fanny nayo mfise na yanje ngira cause naba ntibabivukanye bene nta numwe yabivukanye ni grace no buntu bw'Imana so je ndizera ko jewe ntaco novuga ngo nshaka iki cyane ariko ubufasha bwo burakenewe turacakeneye ko abantu banini nya mu gihugu bagira intervention bashiriho ama festival bashiriho ama awards ba promoting ibintu byacu tubironkemwe amafaranga turacakeneye ibintu byinshi ariko je sinovuga ngo kimwe ariko gusa twico twizeza abantu tutegereza gukora kugira ngo tube impressionné niba babona twe turakora neza bazodufasha kandi nawe Benny I'm very sure man urabona no munsi je nta buvugishwa ngira mugabo ndevye ukuntu uteye nta kwezi kuzohera kabisa udafise ibikoresho byawe CK urukuruve meza giro CK nibo babitanga kandi nkumwe mubishatse nubu nyene no munsi ejo uribuka umunsi wako turakora live intuze nyanje yapfuye chargeur ya kamera igura 80000 abafana ifo ko tubabwira ko chargeur yapfuye ubu bishoboye ubwo nyene ntibace bayigura kandi utiko turakora tuko turabandanya rero babwire ibyo ufise n'ibyo udafise babikora nakimwe ufise basha nta niki efise akagafukanze yagusaga flag agakonyene iyi micro sigwanje telefone ni gwaje imodoka ni afari kamera dio badije refyeri yaruze Beni reka nkubwire ntabwo ufise ivyo byonyene ufise imoteri ni your mind urafise mind urafise ingufu zo gukora ibisigaye na accessoire kandi ibintu byo bitangwa n'Imana biciye mu bantu support us please ariko duhereye kuri subscribe kabisa zimbutse cyane subscribe upartage sharing ntaco bigutwara kiretse umuhezagiro gusuburi kuri kuri n'umutima wawe gusokuvuga ati kanteze imbere mu rundi mugenza yes ni Libert yati bwa kuyati 2022 bizogenda neza cyane azokora ibikorwa byinshi cyane Fanny watubwiye yuko muri 2022 yifuza gushika kure mbega aho hose ko tuzi ko Libert nawe nyene ari proche yiwe ari umuntu ari hafi yiwe mbega nawe nyene afisa ni ma projet bazoje gukorera hamwe ko byinshi ko babikorera muri bwa bumwe bwa bucuti muri bwa yari family imwe Fanny en fait Fanny dufitanye nageze kubwira igihe hari ikintu kimeze nk'ikibazo ca Fanny no cha mama na papa yari Fanny nabe none nigeze kubwira nti nta namwe handitse ko je nzokama nkorana na Fanny nta nahari handitse ko Fanny yategeza gukorana nanje nokera ko twaronse ibyo dukorana turabikorana kandi mu gihe yoronka nabandi bantu bakorana ibintu binini yobokorana nabo naje ndonda baronse tugakorana nabo ivyo si ibintu birenze gusa ico no bagarantisa turacafise project nyinshi zo gukorana kandi nibaza ko tudafise mugambi wo kudakorana oya gusa turafise n'ubundi n'ubwigenge bwo gukorana n'abandi bantu rero twebwe je na Fanny turacafise project twatanguye nizo taratangura Imana idufashije twifuza kuzikora so turacari kumwe Imana ibishatse yes muracari kumurumva yuko ibikorwa nyene bizoza kuvuga gutanga indi sura muri monde ya film mu gihugu cyacu cy'u Burundi yes murashifuza ko ati mbega Libert yigeze guposta kuri stati avuga ati soro ndayibaha ariko kurundi ruhande ni ibintu birefu sana biranduwisha sana mbega Libert uwo mutima wo gumagira ikintu ko tuzi yuko agafaranga kaboneka kuri YouTube atari kirenga uwo mutima gumagira uva hehe cyangwa ari yindi hari abandi bantu bamusponsoriza ku ruhande bamuhemba ku kwezi tutazi wa mugabo we ibi bintu tubikora nka passion ibi bintu tubikora nka passion tubikora nka passion kubera ko ni ibintu dukunda kuko tugiye guharura inguvu bidutwara n'uburyo bidutwara twaba twarabihevye cyo gituma nkunda kuvugana n'abantu bari muri filime indundi abenshi ntibayirimo sinzi utuntu baba bihigiramo uyu uri mu kintu gikunze ari abantu bakunda kurira urabona jewe nkora ibintu nkunze first of all gusa ndafise umuntu akunda kuntera intege mu buryo bw'ivyumviro rimwe na rimwe aronse icyo amfasha aramfasha reka ndamushimire kandi sindamuvuga izina kubera nawe ntavyakunda nta nivyakunda kuko kenshi bavuga umuntu afasha neza ico uko kubyo gukoze uko bamfunika ukimenye so ariko simvuze ngo ni support mu buryo burenze ariko gusa jiye umuntu ashobora kumba hafa kumva ko ibikorwa byanje bikunze akambwira nto no munsi turunaje ndayigufasha ibyo ni ibintu byo gushima cyane abari umuntu
akomeye ariko mu rundi ruhande nshimira abafana kubera ko nibo banyereka ko ivyo nkora babikunda je nizera ko ibintu bizoza nzokora tu kabisa bizogenda neza cyane katu tuziga tugera mu gusoza ni Libert abona abakinyi benshi b'amareresi mbega nta yindi filime azotegekanya ko twumva yuko bariko barakina solo ariko ari izindi novuga ibindi vyumviro sizindi script mbega nta bandi bakinyi b'amareresi ukurabona muzokorana dapa turetse fan okay abandi bantu uvuga ati je abantu twohuza twokorana no bashira muri projet yiwanje bo ukuntu je ndabibona rero je nako ukuntu bipanze iby'iwanje James script nyinshi ku buryo hariho filme ntashaka gukora zije kuri level iri national kubera ko niba nshatse gukora dufate nka filme international igomba kuba muri original language y'urundi rurimi ruri international nk'icyongereza par exemple ico gihe kizonsaba kurondera abandi bakinyi bashoboye kwiroturuva neza muri urwo rurimi cyangwa urwo rurimi bazi kuruvuga ariko babazi no kwactinga ico reka izongirira pere yo guhiga guca na guca uwari wese jewe twokorana mu gihe duhuje vision y'ivyo tuko turakora rero kandi urazi na filme ntitwoyikorana na Fanny gusa kunda iyo ni filme ntibaho ni kuvuga ngo rero jewe nta mbibe mfise nta muntu nkumira je nshira imbere gusa quality ico ngira nkore wari wese rero twakorana n'uzonyizera akavuga ati no role yanje ndiko ndandika script mbona Libert yo fittingamwo azombwire jewe nayisinye gukora cinema guys bizogenda neza cyane kandi tubyizere mbega n'igiki Libert wibaza kwambwiye ko natanguye channel yanje shasha n'igiki yambwiye ikintu yaguma avuga ariko ari ikintu nshaka kwasubiramo kuvuga sure icyambere ndagufelicita kubera ko kuba independent ni ikintu gikomeye cyane kuba uri self manager uri CEO kabisa ndabikubahiye kandi merci beaucoup icyo ni ikintu ciza cyane umwana nuwo kura hama ico no kubarira ni kimwe courage ugire zijya nguvu nyene waharugira wongereze ko usenge n'Imana igufashemo ama bafana nimwe muduteza imbere nimwe mutuduza kora subscribe musharing ibi bintu by'umuhungu mumuteza imbere mute kandi abafana banje bansoro ni tegeko nono kora subscribe kabisa babikore reko mu nkunda bigende gute nimukore subscribe no ngaha hanyuma beni courage PAP on peut kandi igiti cy'umugisha kiva ku icamwa cy'umugisha kiva ku giti cy'umuruho keep working step by step step media kabisa bizogenda neza cyane kumbere wari kumwe na Biri kuri micro behind camera sike professional kumwe na Libert nuvuga umwanditsi wa Soro ariko gushika kuno mwanya turamenya Soro wariwe bro kuri no mwanya Soro avukana na Libert n'amahasa rero aho bigeze ndabivuga probleme umuravukana avukana na Libert n'amahasa bavukiye umunsi umwe kandi no kugwana nico kimwe birashoboka kabisa tactique ni imwe ubuhinga ni bumwe birashoboka tugeze kuri season kuri episode y'indwi niho twabibonye ibi bintu reka turabe rero mu 8 bizobandanya gute ko bega wibaza ko 8 zoduhajya rega Libert 8 zotangurana n'ukwezi kwa no lo 15 zukwa kane mutanguye kuraba y'umunani kandi muzoca muza murayironka regular mu mitahagarara kabisa burero bihangane gatonye mwe muraraba n'izindi mupaka zindi bazara baryoheye n'izindi n'abandi bantu batarije mwe murabara mugabo ni nazi ce mugaro nta kuntu basi kuri umwanya batari kwarara abantu vuga batari kwarara abansuru baze baragira subscribe kuri channel ya Step Media uyu mugabo twizera neza ko agomba gutangura kuba ibikorwa kandi uyu niyo muntu nama mbona utagira imbibe ubaha entertainment muri rusange kuko abandi usanga ari umuziki gusa ari iki mugabo wewe uja hose kubera ko abantu bakeneye ibintu mu buryo butandukanye mwe murakurikirana Step Media mu supporting muri ibiganiro byabo turizera neza nawe kutazobagusha kabisa nzokora tazoca bihagarika turabyizeye cyane kabisa Step Media muyigire channel yanyu y'ibiganiro Soro ibe filime yanyu umupfakazi abe home hanyuma ibintu byose rero muri rusange bigende neza kabisa tuzosubira naho gutaha uri kumwe na Biri kuri micro behind camera sike professional kubwira yuko gira subscribe bashinda gusavye yuko bonshigikira kuko ushigikiye jewe uba wishigikiye wenyene ushigikiye go cawe yes kandi aho nshitse nawe uzohashika nte step nziza nawe uzotera step nziza tuzosubira rero ntibagire rero kugira subscribe like comment na share bye bye